abenshi murindiriye kumva uburyo inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zoba zasohotse mu gisagara ca Uvira. Ni ku munsi w'ejo mu masaha y'ijoro neza na neza igihe cy'isaha 4 mwarabonye urwandiko rwasohowe n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda aho bandikiye Antonio Guterres kugira ngo bamumenyesha yuko basohotse mu gisagara ca Uvira. Ibi byose mwaragiye murabikurikirana cyane ikiganiro nabahaye mu masaha y'ijoro, abatarakira barabikiganira n'iki kugira ngo bashobore kumenya ibiri muri iryo tangazo inyeshamba cyangwa iryo kete bandikiye Antonio Guterres. Yes, nko bisanzwe tugiye kuyaga byinshi ku mirongo y'urugamba. Ikindi mutamenye nuko mu minembwe burya ibintu bimeze nabi, ibintu bigeze wandabaga mu minembwe. Nababwira yuko abanyamurenge benshi bamaze kuhapfira, abanyarwanda benshi bamaze kuhapfira, abarundi benshi bamaze kuhapfira, ndavuga abo mu muhari wa Lady Tabara. Aya makuru yose turafise yabamaze kuba bahasiga ubuzima cyane mu mirwano yibasiye mu bice bigiye bitandukanye byo ngaha muri minembwe. Ibi byose n'ibindi biri muri no nkuru twabateguriye, ariko mwebwe mwese mudukurikirana imbere yuko tujya mu kiganiro cyacu mwashobora kuba amaze gukora subscribe, hama tubandanye twagura umuryango munini wa BF please. Rero mwese mudukurikirana ndabahaye mwiriwe, mwaramutse bivana n'amasaha muri kumadukurikirana ko ndanaramutsa cyane abumva none mu Kirundi aho baherereye hose, yaba ari mu Burundi, muri Afrika yose muri rusangi, tuvuze u Rwanda, Kongo, Uganda, Mozambique, South Africa, Zambia, Angola, Togo, Somalia n'ahandi henshi muherereye Afrika yose twebwe mu Kimare. Hari ibihugu byinshi turamutse n'abari Burayi, Amerika, Aziya, Oceania, tubabwira yuko tubahaye kaze na kari muri kino kiganiro. Muri kino kiganiro ntitugiye kwibanda cyane ku mirongo y'urugamba, ahubwo turaje twibande ingene inganda zaraye zitikiye neza na neza ngaha muri territoire ya Fizi. Hama ukanya ncanza ndababwire ukungene mu gisagara ca Uvira haramutse kuhera ku munsi w'ejo mu minembwe mu gace bitwa Rwitsankuku karashoboye kugwamo inganda. Navuga yuko harapfiriyemo abasoda benshi. Rwitsankuku harabaye abasoda benshi b'igihugu cy'u Rwanda bagera kuri 5, plutôt bagera kuri 3 niyo bivuga yuko basize ubuzima mu migwano yabereye ngaha muri Rwitsankuku. Abagera ku 9 muri twigwaneho naho barahasize ubuzima. Twababwira yuko bivugwa yuko hariho n'abasirikare 2 b'abarundi bari muri Lady Tabara nabo bahasize ubuzima. Ivyo rimeze gute hariya mu misozi miremire ya Fizi? Amakuru dufise nuko iyo migwano yabaye mu ngaha muri Rwitsankuku imaze kuba niho uwazarendo ndetse na coalition yose yibasira mu kurasa cyane bikomeye zimenyesha abazigu cy'u Rwanda, maze n'aba barundi ba Lady Tabara n'aba batwigwaneho barabarasa. Ibitirinda babwiye n'amakuru yatorotse bamwe mu mihari muri rya mihari ikiragwanira hariya mu misozi miremire ya Fizi. Barabanyarwanda n'abanyamurenge no bariko baraganira ku bijanye n'ingene babuze ku munsi w'ejo, ariko zino nkuru ziza kubatoroka zija hanze bisanuka twamaze kuzimenya. Ni ikiganiro kirekire bariko baragiranira ku murongo wa telefone, aho biboneka neza ko bafise amarira n'agahinda. Twabwira yuko aha muri Rwitsankuku hashoboye gupfira abakapitene bagera kuri 2 nibo bashoboye gusiga ubuzima ngaha muri Rwitsankuku, hamwe n'umumajoro yitwa Mustafa nawe yashoboye kuba asiga ubuzima muri ino mirwano yahabereye ku munsi w'ejo. Twababwira yuko ku rundi ruhande ku makuru amaze gutorokanwa n'abahinga bagiye batandukanye yuko hamaze mu gihugu ca Kongo hamaze gupfira abasirikare bari ku ipete ry'aba officier b'abanyarwanda barenga 2,000 gato, aribo bamaze gupfira muri ino mirwano ngaha mu gihugu ca Kongo. Kitwabwira nuko mwanabonye abaguma bakuranyinga n'inziza bushasha ku buryo byari bigoye kumenyekana muzenya bariko baragira plutôt uruhombo bariko baragira canke kungene bariko baratakatsa. Rero mwumve ko abasirikare kari benshi, abasirikare 2,000 ni benshi, asinzi kari nk'ibatayo yose iramaze gupfa y'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, kandi n'ubu bagakomeza
gupfa. Twarabwiye ibyabereye Karundu, twarabwiye ibyabereye hariya hejuru za Kibogobogo bito donc aha muri mu mantu zenya ya Uvira mu nkengera za Uvira muri azimaze iminsi biriko birahabera. Abenshi mwakomeje gushira umutima cyane kungene hazindutse ngaha mu gisagara ca Uvira, ariko ngaha mu Minembwe hariko haravugwa byinshi ndetse umwanya n'umwanya iyi twigwaneho mushobora kumva yavavanuye mu buryo bweruye n'igisirikare c'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, kubera ko barabonye yuko ivyo ariko barabakoresha bitandukanye n'ivyifuzo cyane cyane n'imbono ati gute. Ubu muri twigwaneho bariko baridoga kubera ko bafise umukomanda w'urugamba w'umunyarwanda wo muri RDF. Aya niyo makuru yashoboye gutoroka. Bamwe mu batwigwaneho bariko barahanahana cyangwa bariko barayaga, ndetse harimo n'abanyarwanda bariko baravuga yuko icambere umukomanda bafise umunyarwanda ariwe mu gukomanda ashira imbere abatwigwaneho imbere, akaba aribo bapfa. Ibi vyose no mwidogo wagiye uraboneka, aho mbere n'abasikare 9 bapfuye batwigwaneho bivugwa yuko boba batanzwe n'umusirikare w'umukomanda ariko arakomanda urugamba hariya mu Minembwe w'umunyarwanda, ariwe ariko arashora abana b'abanyarwanda nuvuga ku gisongoye cyangwa akabashira ku mirongo y'imbere kugira ngo abari bubapfa ubwa mbere. Iyi ni imyidogo iriko irabera bamwe mu bagize inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zafatikanije na twigwaneho ndetse na Red Tabara. Rero iki ni cyuka navuga ko kigiye kuba kibi, ndetse baravye nabi gishobora gukomera mu buryo batari baziga, kuko deja ubu tuvugana bariko baragirizanya yuko bagambanira kabisa, ndetse ibintu bikomeza kuba nabi, umubano ukomeza gutosikana. Mwumve yuko FARDC na Wazalendo ku munsi w'ejo bashoboye kurasa bikomeye zino nyeshamba, ndetse hariho n'amajwi y'abenegihugu yashoboye kuja hanze y'abanyamurenge bavuga ati FARDC na Wazalendo nibaze kabisa, kuko abo twari twibaza ko baje kudutabara nibo baje kuducinyiza. Iyi twigwaneho yiwabo yaraje nayo irabasahura. Red Tabara yo murabizi yuko yabiherekera leta y'u Rwanda, bo bagije yuko twigwaneho Perezida w'u Rwanda abakoresha mu kuja kwiba intoro mu gihugu ca Kongo, kandi nivyo si ivy'imbeshe. Rero aho mu Minembwe ibitero ntivyagarukiye ngaho, ibitero bivuye mu nsankuku, ibitero byarakomeje, aho mbere amakuru dufise nuko namwe mwarose ku masaha y'umugoroba mwatanguye kumva batangura kuvuga ngo point zero, ngo tombe, ngo point zero, ngo yafashwe na twigwaneho, ngo point zero yafashwe na coalition ya M23. Naganda babwire ikintu ca mbere cyatumye bano banyamurenge bashavura, bongera gushavura, ishavu igiyongera kuri bari bafise. Ica mbere batambuye baprograma yuko point zero yafashwe. Ibaza kubavuga ko yafashwe, niho haca harungikwa abasirikare batari bake muri point zero ngo hafashwe, ngo nta muwaza ari ngo atiyo, ngo ntabwo FARDC akiriye. Kumbebo biberiye mu ndani, mugabo bahenze abo batwigwaneho yuko muri point zero Wazalendo na FARDC bamaze kwirotira. Sinovuga ko abarundi barimo kubera ntavyo nzi, mugabo twigwaneho yoyo ivuga yuko harimo n'abasirikare b'abarundi, nuko twigwaneho igizene ihawe komandema na wa musirikare w'umunyarwanda binjiye muri point zero. Ivyo bahaboneye n'amarira menshi, n'amarira n'agahinda, kuko basanze Wazalendo FARDC batigeze basohoka muri point zero. Point zero yari kirimo coalition ya FARDC, maze baje donc inkinga zigemuye, bituma umubare canke ibiharuro bikomeza kuba vyinshi, ibiharuro bikomeza kuba umurengera. Twona basomera bimwe mu byo bagiye baravuga amagroupe yabo WhatsApp, ubwo bari baravugana ingene bahenzwe, maze bishora ahari Wazalendo nayo ibagirira ivyo bagira mu kubarasa atambabazi, ndetse bahaburira abasirikare benshi. Abana benshi batwigwaneho bariko baraherera ngaha mu misozi miremire, maho plateau, kubera ko komandema mbi igihugu cy'u Rwanda canke y'umukomanda w'umusirikare w'umunyarwanda. Ibi ni byo umwe yandikiye
mu bariko baravugana, ndetse yaramuvuze mu izina ariko arabahoza avuga ati bwana Rubogoza, abo bana babuze ubuzima wewe ubivuga kwiki, ariko ngo reka manze ndabihanganishe ibintu by'uko nyene. Ndetse yongera avuga ati ngo ubu kwishavuri mu Minembwe, ngo abaturage bo Minembwe ngo bariko baranyandikira mu gikari ko biteguye kwakiriza yombi n'urukundo rwinshi wazarendo na FARDC, kuko ngo twigwaneho RDF Tabara nzabamema byari bibarembeje, byariko birabasahura bo mu gihe bari bazi yuko baje ku rugamba pito baje kubaza bakora cyane kubakiza. Hari uwundi yanze ati kurundi ruhande rw'abana bacu hapfuyemo umukoroneli n'umumajoro n'abandi basoda bato bagera ku ndwi gusa, kandi twavuganye n'abanyawuvira batubwiye ko hazamutse abasoda benshi baje gutabara. Ayo niyo tumaze kuba tumenya, ntihagire uwundi amenya, ningira yamenya ndababwira mu dusengere cyane. Ibi biraboneka neza iyi message ko yanditse umusirikare yari ku mirongo y'urugamba, kuko yavuze yuko bamaze kuburira mw'abana benshi n'abamajoro ndetse n'abakapitene. Mugabo hari ku munsi w'ejo ndiko ndababwira ava yuko rino tangazo yo kuvuga ko bayirotiye muri Uvira gisohoka, yabwiye ati kabisa mu dusengere ibintu ntivyoroshe, aho yaciye yongera avuga ati umusirikare w'umunyarwanda ari gukomandinga intambara yabaye uno munsi muri ruguru rw'abanyamurenge, nibo yashinze ngo abanyamurenge yavuze ati intambara yabaye ruguru uyu munsi abanyamurenge nibo yashize imbere, gusa bari abanyarwanda bapfuye n'udusasu two guteba twabafashe, ariko ntabwo bari muri extended niko yagombye kubivuga. Ndetse bakomeje gukomeza ikiganiro, abavuga bapfiriyemo, ndetse avuga ati twihanganishe umuryango wa bugufi, musengere abana batwigwaneho bitandukanye n'umuja ubuja bwa Sematama. Ibi byose nibyo bashoboye kuba bariko barayaga. Ikindi message novuga yuko yaciye muri kino kiyago cyabo hari wanditse ati mwene data Manyota, tuguhaye mpore kubwo kubura umuvandimwe wawe, Imana iguhumurize n'umuryango wawe wose. Hari igihe kizagera tukazongera gupfira inyungu z'ibindi bihugu, abacu bagahasiga ubuzima bazira ubusa bitari mu nyungu z'igihugu cyacu, ariko muhumurike bavandimwe, mw'isisi yacu twese turabagenzi. Imana iruhuko ryiza abavandimwe bose batabarutse uyu munsi. Aya namwe mu makuru bariko baracisha, bariko barayaga, mugabo biza kwisanga hano makuru yamaze kuba atugeraho, twamaze kuba tuyazuminga maze tukayazana kugira ngo dushobore kuyabasangiza. Ubundi yavuze ati aba bakomanda n'aba bamenyesha bakuru mu Minembwe, inkuru zabo ni z'ibinyoma, nizo zita abana mu ruvu wahunze ukubiri n'abandi yabona ikinyoma ngo point0 ngo yafashwe akahagenda akagwa muri aduyi. Muzaza mwirinda aya makuru y'ibinyoma n'izikomandema z'ububeshi, mutazamarisha abantu please. Aya namwe mu makuru yariko aravugwa na bamwe mu basirikare ndetse nabo bariko barakorana ikiyago, yaba ari ku mirongo y'urugamba ndetse n'abandi basigaye muri avuga ati yuko ibinyamakuru ndetse n'umukomandema w'igihugu cy'u Rwanda bemeje yuko muri point0 habaye tombe, maze abana batwigwaneho bashora mw'imitwe wazarendo ica irarasa muri iyo mitwe bashoyemo. Rero mu Minembwe mwumve yuko amazi atari yayandi. Mu Minembwe ibintu ntivyoroshe, umwanya n'umwanya bashobora kuba bahakontrolinga 100% ndavuga coalition ya FARDC. Kumbure turaza gukomeza tubabwire byinshi biko biravugwa ku mirongo y'urugamba, turaza kuba hafi cyane kugira ngo dushobore kubabwira byose biko birakoreka muri kano kanya. Karenda bashimire mwebwe mwese mwanteza abiri tubanye muri no camake y'abakundazi uko mukanya kari imbere, tuje kugira ngo dushobore kuyaga kungene mu gisagara cya Uvira
hazindutse uko byifashe, inyeshamba zoba zasohotse bimeze gute. Ikaze ni karibu kandi kuri BF na BF France, witibagira gushiramo commentaire yawe ndetse uyibuke no kusona like kugira ngo uturike kuba bikunze, utabikunze naho hariho dislike. Bye bye.